abonye umuntu akora ikibi ntiyige namuhanura ntiyihanure ntiyigere yisuzuma abone ikibi yakoze uzumire ko ari midayimoni mwicarire umuhindure ugerageze umuntu kumusengera umusengere kuko umuntu atihanura ari umuntu w'umutima w'ubwenge idayimoni baramwigaruriye nico gituma dufata umwanya ukwiye wo kwigishanya kugira ngo duhinduke rero nta handi hari inyigisho atari ingene Imana imenyesha ab'isi ingene bakwiye kugenza ivyayo yabivuze umukozi w'Imana nta muntu numwe ngaha atari umurongozi Imana ikikurema yakuremanye ububwiriza genda ugabe ibiri ngaha ku isi byose ubigabe nta muntu numwe rero yavutse atari umubwirizwa ako kantu ko mubwiriza urakavukana urakagendana kuko umwe wese ategeza gutegeka ahari ubwa mbere rero bategeza kubaza gutegeka wewe nta muntu agoye gutegeka nka wewe shaka mwiyumvire musubiza amaso inyuma nta muntu agoye gutegeka nka wewe mu minsi yeze mwabonye ndiko ndabigisha yuko umuntu harimo abantu babiri harimo umuntu muzima n'umuntu azi ikibi n'iciza uwo muntu azi ikibi n'iciza rero ingorane kugira ategeke uwo muntu muzima ni kibazo uwo muntu rero azi ikibi n'iciza ingorane afise aritegekwa na wa muntu w'umubiri uyu muntu muzima aramutegeka nico gituma Imana idutegeka aho tutakwiye gutwagwa n'umubiri n'ivyo umubiri ushaka kuko umubiri ivyo ushaka uraguhatira ko gushika uja gukora ikibi none rero tumenye ko turi ku rugendo we banza umenye gutegeka wowe nyene ni washobora kugira maîtrise wewe ukishobora ugashobora kwitegeka ibindi byose bizokoroha turavuga tuti umwe wese nagira imbona kazoza yiwe imbona kazoza ni ikintu ca mbere gituma igihugu gitera imbere umuryango utera imbere mu ijambo ry'Imana yo nagadabwire hari y'uburorero bwishi bwiza aho umuntu ubona ingene ubuntu bwawe ari bwo butuma uja imbere y'abandi uravye irya mitego Yozefu yaciyemo Yozefu niwe muntu wa mbere yaciye mu mitego je tuvugisha ukuri wewe iyo aba wewe gusumira bene wanyu bagutaye mu nyenga icambere waherako je muranzi ubwo muribuka gabasha muribuka ingene mwari mwanyishe none muje guseka gaha muje gusaba injya gaha je ntwara kwanza baza musubira inyuma nico naherako ndi Yozefu mugabo indongozi nisubira ntuyihora indongozi ntiyihora twahora mu Burundi wasanga bafise n'ubwoko ubimenye kugira indongozi y'ukuri umenya ibizoba mu myaka iza tegereza ko bimenya ni itegeko aha rero ucuta bavuga ngo none je ndi Imana ale consulter Dieu genda ukonsulter Imana izokwereka ibizoba hariyo impanuro nyinshi zikwereka ibishobora gutuma twese igihugu gihezagirwa tugaca tugenda twese tumeze neza tuzohezagirwa turabizi mugabo Imana ntigera itanga ku buntu utagize inguvu ngo ukore nta Mana yigera itanga ku buntu utegerezwa gukora nico ituma nsaba umurundi wese agira imbona kazoza y'umuryango wiwe agira umwe wese abona ati umuryango wanje nshaka ari umuryango wifashe umuryango wifashe umeze gute uca utangura kubirondera uca wiha ikirangaminsi uti mu myaka 5 cenzo nashitse mu myaka iyi nzoba nashitse warashitse naho ucurondera ingene utari yindi ntambwe kugira uteze imbere abandi dukeneye indongozi iba karorero indongozi y'ukuri rero na karorero ni cirore abene gihugu birabamwo ni waba uri Buramatari ukaba ta kintu na kimwe ufise wo kwerekana ca karorero ngo bakwigane ubwo Buramatari uzomaramwe igihe urume rumara utegerezwa gukora uba karorero nuzoja kwirukana abari kwirigara nawe wirirwa kwirigara bagusaga kuri kontware uri mwirigara none uzobankira gute babwire ko ari binebwe nawe uri kinebwe utegerezwa rero kwerekana
ico bo kwabura ko ubi ikirore birabamwo. Nico gituma umurongozi wese ajejwe intwaro ategerezwa kumva ko abenegihugu bose bazinanye akibona. Turashaka yuko ubu dukora turi mu runani, abarongowe be n'indongozi bose bari kumwe. Nico gituma rero nitwaba twaramenyereye yuko ubu tugiye kurya ivy'igihugu twicaye, tube turiga guhindura ingendo, tumenye yuko turi abasuku. Indongozi niwe yerekana umwonga uhuma n'udahuma. Hariho ibibazo vyinshi mpora mbona mu bene gihugu basigaye bameze nk'intama zitagira umwungere. Mwebwe ndongozi mujejwe kwerekana umwonga udahuma. Hariho abahungabanya umutekano w'abandi, nimwe mubijejwe kugira ngo mugwanye abo bose bohungabaniza umutekano w'abandi, kugira ngo tuje ku bikorwa twese dufise umutima munda. Mwebwe ndongozi nimwe mujejwe kugwanya akarenganyo. Abarundi barangana mu vy'igihugu vyose, none ko bangana mu vy'igihugu cose bategerezwa gutunganirizwa kumwe. Muri ivyo bikorwa rero mwebwe mujejwe intwaro, cane cane Buramatari, urafise ibishigikizo bigushigikira muri uwo mugambi. Abo bose bagira ibintu bishobora kwiyononera ubuzima bwabo canke ubw'abene gihugu, turafise inzego z'umutekano. Abo bari barongoye inzego z'umutekano mu ntara ni ibishigikizo vya Buramatari. Mubimenye abari ngaha, ni mwebwe Buramatari yikora ko iyo ariko aratunganiza bene gihugu kugira ngo batunganirwe. Mwebwe mujejwe ubutungane, ni mwebwe bishigikizo vya Buramatari kugira ngo amatata ari hagati y'abene gihugu mushobore kuyatatura atangorane zibaye. Rero mwebwe bacamanza, mwebwe mujejwe umutekano, mukumva Buramatari aje kubabwira ati ngaha haragahaze abene gihugu ntibamerewe neza, mubategere. Abacamanza ntibakunda kuvuga ngo bubinjiriye, muga guhamagara umukuru wa ntara ukamubwira uti ngaha bariko bambwira imanza za ngondagonde, abene gihugu ntibagihema, birirwa mu bucamanza gusa bunguruza basubira. Ntivyari vyiza ko hari urubanza ruva mu ntara ngo rugiye muri sentare y'iyungururizo. Umukuru wa sentare, gerageza rero ufashe Buramatari kugira ngo abene gihugu bareke kuguma bazembagira, kuko umucamanza wo mwiyungururizo n'umucamanza atangura bose n'abacamanza. Kubera iki mutabihereza hasi kugira abene gihugu baronke umwanya wo gukora ibikorwa vyabo? Mwebwe mujejwe umutekano no kurereka ntihagire abaza barononera abandi. Buramatari eja kwikozeko akavuga ati hariho abantu hari abaguma bononera abandi, hariho abonona imirima biba. Umenye ujejwe umutekano ko atazoba kwinjiriye, ahubwo mugiye gukorana kugira bene gihugu mubumvirize, mutore umuti w'ibibazo vyose bafise. Buramatari ajejwe guhanura, mugabo ajejwe no guhana. Nico gituma izo nzego z'umutekano n'iz'ubutungane ziri muri iyo ntara yiwe, kuko hari abigira ibiro biteze nabo baba bakwiye gusubizwa hasi. Nitwa badushaka kugira leta mvyeyi, uburongozi buvyeyi, nuko twomenya ko uburongozi bw'igihugu butigira burana n'abene gihugu, ahubwo burabatunganiriza. Hariho ibintu nama mbona ngo ngiye kuburanya leta. Uburanya leta gute kandi nawe uyirimwo? Ahubwo indongozi nizigutunganirize. Buramatari navyumve yuko ategerezwa gukora ibishoboka vyose kugira ngo umwene gihugu bamutunganirize. Ntituze twumve umwene gihugu ari kwaburana n'inzego za leta, uburongoye ubwo rwego aba yahemutse. Ikindi mwomenya rero nibiraba cane cane Buramatari. Buramatari ni icariho c'umukuru w'igihugu mu ntara. Umukuru w'igihugu murabona ntiyo hatambikiza hose, hategereza kuba icariho ciwe mu ntara. Mugana Buramatari arafise nawe icariho ciwe mw'ikomine musitanteri. Musitanteri nawe arafise icariho ciwe mw'izone, n'umushefu de zone.
chef de zone afise icariho ciwe ku mutumba, umukuru w'umutumba arafise icariho ciwe mu gacimbiri, umukuru w'agacimbiri arafise icariho ciwe nyumba 10. Abo bose rero nukumva yuko dukorana mu runani